ingufu z'abenegihugu zirafise aho zigeza ariko turafise ivyo dushoboye nk'uku imisozi iguma ishunguruka murabona intara ya Bujumbura igizwe n'imisozi myinshi imvura iguye imisozi irashunguruka mu byo twokora dushoboye n'amaboko ari nko kwicira imiserege guca imiserege ni ingufu z'abenegihugu kandi baragishoboye kugira ngo aya mazi aguma ashungurura imisozi ahagarare iyi mitumba ihanamye yose mu gihe hazaba hari ku miserege iyo miserege tukaca tuyitera ko ivyatsi vyatsi bidufasha no kugaburira ibitungwa byacu murumva yuko tutuba dukoze ibikorwa bibiri hanyuma twagomba kandi tugume duhanurana hamba bikunda ibikorwa rusangi dukunde n'ibikorwa biduteza imbere ibiduteza imbere ni nk'uburimyi n'ubworozi murabona ko hagize iminsi ibiciro byaraduze ku masoko ivyo byose tuzobigwanya ari uko turiko turakunda gukora ibikorwa biduteza imbere umwe wese akigira inama ati jewe hako nja gusuma noshora nopfuma nshora ivyo narimye hama tugaca dushira mu ngiro cyacu ivugo cy'umukuru w'igihugu kivuga kiti umuntu wose uronka icyo ufungura umufuko wose uronka amafaranga ni muri iyo ntumbero rero umwe wese ahamagariwe kwijukira ibikorwa by'iterambere mu burimyi mu bworozi ivyo byose tukabikora mu rukundo dukundanye dufatanye mu nda twungurana kuko umutwe umwe ntiwigira inama kandi ubugiri bugira babiri hariho ivyo umwe ashoboye canke undi adashoboye ariko tugiye hamwe tugahanahana ivyimviro tukavugana ivyoteza imbere imitumba tuvako usanga umwe wese atasubira kuza aravuga ngo ibiciro byaraduze kuko ntahazo bahuriye n'isoko bazohurira n'isoko ashoye gusa. Ivyo ni bimwe mu vyasabwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE inyuma y'ibikorwa rusangi vyo gusibura umuserege w'ibarabara inomero 7 ku mutumba Buhoro komine Mugongo Manga mu ntara ya Bujumbura kw'igenekerezo rya 18 Ntwarante no mwaka. Uwo muserege ukaba wari wazibiwe n'ivu rishunguruka riva ku mutumba uri haruguru y'iryo barabara biturutse ku mvura. Nyakwubahwa Dénise NDADAYE yarabakengurukiye ku bwene bari bitavye ivyo bikorwa ari benshi aca bahimiriza kubandanya bibikora bashize ingufu hamwe mu butandukane bwabo. Ibikorwa by'iterambere n'ibikorwa by'ingirakamaro kuko nk'igikorwa duhejeje gukora murabona ko imodoka zarengana bigoranye ariko murabona ko ari igikorwa gitukoze cyasaba ingufu nyinshi cyane kandi gisaba n'uburyo butari buke kuko abenegihugu iyo bashize hamwe ingufu zabo niwo mutahe. Rero turengera ibidutandukanya mu butandukane bwacu mu budasa bwacu haba mu migambwe haba mu bwoko twese tuje hamwe mu gukora ibikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi ntawe bibuza kugira ico yimarira. Ibikorwa rusangi ntawe bibuza kugira siporo. Ibikorwa rusangi nta numwe bibuza kugira imanza. Hariho abantu bitwaza ko bafise imanza canke bagiye mu masiporo ariko twagomba tubahamagarire gukora ibikorwa rusangi turabona ico bimariye ico byungukira igihugu kandi birateza imbere umutumba komine intara ndetse n'igihugu cyose. Murazi yuko mu gihugu cyacu twubatse amashuri menshi biciye ku bikorwa rusangi twarubatse amavuriro turatarura ibiraro ivyo byose tubikora mu bikorwa rusangi nivyo ingufu z'abenegihugu zirafise aho zigarukira ariko turafise ivyo dushoboye abenegihugu turashoboye turafise amaboko leta ikazayunganira kuri bya bindi bisaba ingufu nyinshi cyane ariko natwe twamaze gukoresha amaboko Imana yaduhaye n'ingufu Imana yadutejije.